Kaze mu kiganiro intwaro nziza mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru cyo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Mu rukurikirane rw'ibiganiro tubashikiriza ku bijanye n'intara ya Muramvya, ubu munsi tubashikiriza ibijanye n'intwaro nziza mu bijanye no kubahiriza ibiciro vy'ibidandazwa vya nkenerwa muri iyo ntara. Aho inyuma y'ingendo z'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano mu ntara zitandukanye zigize igihugu kugira ngo yirabire ingene ingingo zitandukanye zafashwe na leta zubahirijwe. Iyo ntara ya Muramvya bakaba basanze iz'ubwa mbere mu kubahiriza ingingo zitandukanye. Ni muri iyo ntumbero igisata cyo kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bishikiye muri iyo ntara kugira ngo birabire koko ko imvugo ari yo ngiro. Urongoye intara ya Muramvya atangura tubwira ukuntu babigenjeje kugira ngo haba ibiciro vy'ibinyobwa vya Brarudi, ivy'isima ya Buseko, ibiciro vy'isukari ndetse n'ibindi bidandazwa bishobore kubahirizwa hose muri iyo ntara. Kuvyerekeye kubahiriza ibiciro ku bidandazwa nkenerwa ku bene gihugu na cyane cyane ibidandazwa biturutse mu mahinguriro akorera ngaha mu gihugu cacu, atwovuga nk'ibinyobwa vya Brarudi, isima iturutse mu ihinguriro Buseko, n'isukari iturutse mu ihinguriro Sosumo. Twashizeho imigwi ijejwe kubikurikirana. Iyo migwi twashizeho kuva hasi ku rwego rw'imitumba, ku rwego rw'amazone, ku rwego rw'amakomine gushika ku rwego rw'intara. Hanyuma abo mu mugwi w'intara twaragerageje rimwe na rimwe kuza turishikira ku kivi kugira ngo turabe ukuntu ibiciro vyubahirijwe. Aha rero twovuga yuko abariko baradufasha barakoze birashimwa ku buryo abariko baragomba gufukama munda abene gihugu mu kubagurisha ko ku giciro cisununuye ibidandazwa nkenerwa batisunze igiciro casinzwe na leta. Ubwa mbere twarabanje kubakebura bagacibwa amande, ariko mu nyuma kuko twavuye dubishiramwo abadandaza ubwa mbere nabo tubumvisha neza yuko aribo ba mbere ahubwo bategeza gufata iya mbere kugira ngo ibiciro vyubahirizwe. Tubereka n'ineza yabyo, tubereka tuti nimukore urudandazwa rwisunze amategeko, urudandazwa ruri mu muco, mwunguke make ariko muce mudandaza vyinshi atamandi yiri warajamwe. Abadandaza rero nabo bavuye badufasha burya bafata iya mbere kugira ngo ibiciro vyubahirizwe. Hanyuma mwumvize ko n'ababene gihugu rero aribo twari twagize ijisho ryacu hirya no hino mu ntara. Ivyo rero vyatumye rero n'umudandaza yoba agomba kwikika mu kiza ntiyasubiye kuronka ahashobora guhungira kugira ngo ashobore guca kubiri n'ingingo za leta. Abandi ico twobahanura ubwa mbere no kwitwararika. Iyo nabivuze yuko iyo ingingo ifashwe n'inzego zidukurira, twebwe ikintu ca mbere twitwararika nuko twobona iyo ngingo igiye mu ngiro ubwo nyene kandi ata muntu ayicira iruhande. Ugeragaje nawe kuyicira iruhande turafise uburyo tumukebura twisunze amategeko kandi akacagaruka hakiri kare. Tukavuga tuti rero no mu zindi ntara ikintu bakwiye gukora no kwitwararika gushira mu ngiro ingingo baba bafashe canke ziba zafashwe n'inzego zidukurira, kuko burya nta kintu kibabaje nk'uko ingingo yofatwa hanyuma ntije mu ngiro. Ivyo rero tudashobora kwemera kugataka k'intara ya Muramvya. Anaco gituma rero duca duhamagarira abandi yuko
kugira ngo babishobore ubwa mbere hoho nukugerageza gushiraho imigwi ikora gushika hariya hasi mu bene gihugu ari nayo ico igufasha gukurikirana. Muri ico gihe rero nujya muntu abagomba guca kubiri n'ingingo iba yafashwe n'itegeko riba ryashizweho araheza akabura ahabica akabura ahamenera ku buryo rero na wenyene rero aca atonda ku murongo. Mu burongozi dufise mu mwanya turongoye intara ya Muramvya twiyemeje yuko dukeneye intara irimwo urutonde muri vyose, urutonde mu bene gihugu. Ivyo kugira ngo tubishike ko rero dukorana nabo bene gihugu. Abo bene gihugu niho rero batubera ijisho kandi bakadufasha gushira mu ngiro ibitari bike. Ku buryo je nkuno munsi nshatse kumenya uno munsi ibiro vy'inyama vyagurishijwe kuri centre kanaka ndabimenya. Nshatse kumenya ibinyobwa vya Brarudi vyatanzwe aha naka ndabimenya. Hari ikintu gikomeye cyadufashije. Twavuye dushiraho rero dukoresheje aya matelefone afise imbuga ngurukanya na bumenyi WhatsApp. Dushiraho urubuga twese duhuriramwo babadandaza abene gihugu, abajeje intwaro, abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungane. Hanyuma ivyo tumaze ugo rubuga tumaze kurushiraho tuca tubanza kuvugana nabajya batwara ajya mahinguriro ahingura ibi bidandazwa nkenerwa ku bene gihugu. Aha ndavuga nk'abarongoye ihinguriro Sosumo, abakorera muri Buseko n'abaserukira ishira hamwe Brarudi ngaha mu ntara ya Muramvya. Abatumaze kuja hamwe twarabumvise tuti kugira ngo dushobore gukontrola neza kugira dushobora gukurikirana neza ivy'urudandazwa rw'amahinguriro murongoye, muze mutwereka ibidandazwa mwarungitse mu ntara ya Muramvya bitaranashika tukabimenya bitaranashika. Tumaze kumenya bitaranashika bica bija muri wa mugwi w'ubuhinga ngurukana bumenyi WhatsApp ku buryo mu ntara ya Muramvya abene gihugu bose mu mwanya mutonya baca bamenya bati ibinyobwa vya Brarudi biza gushikira hana isima irikira duga ingano kunuku ije ku mudandaza yitwa kanaka. Gutyo rero biraheza bikadufasha gukurikirana. Muri ico gihe uca usanga nta ushobora kwikika mukiza kuko ibidandazwa biza twabimenye na wa mudandaza kandi nawe turi kumwe muri ya group yabonye ko twabimenye. Ya makomite rero ya migwi ifasha twashiraho rero bica biyorohera gukurikirana. Bagenda bamenya bati we kwa kanaka haje ikamyo y'inzoga irimwo amuseri zingana gutya, irimwo ibiyeri bingana gutya, harimwo amafanta angana gutya. Baca babanza kuyibona byose biri ngaho, hama rero baca bafasha rero kugira ngo bisabikanirizwe abene gihugu bose ababikeneye bose atamwana n'ikinono. Ivyo bintu byaradufashije cyane ku buryo n'ubu turacabigenderako. Je nk'ubu mu gatondo twese aba bose ubona bari ngaba bafise mbuga ngurukana bumenyi barabizi. Mu gatondo tuba duheje kubona ibinyobwa vya Brarudi biza kuza bigana intara ya Muramvya uko bingana. Hanyuma tumaze kubona uko bingana cha tubona naho babirungitse. Ya makomite rero twashiraho, ya migwi twashiraho ikimenya rero iyo yerekereza kugira ngo ishobore gufasha mwisabikanywa y'ivyo bidandazwa kandi hisunzwe amategeko. Rero byadufashije cyane ku buryo mbere ntitwirirwa ubutura n'abakurikirana kuko ntibinakenewe. Twe tubona bonyene uno munsi ico twashaka turiko turakironka, intara itondetse abene gihugu bari ku murongo. Twebwe ngaha mu ntara ya Muramvya uno munsi turiko turabishikako. Muri iyo ntara kuva hejuru gushika ku mitumba amwe bose barafise ukuntu bitunganije kugira ngo ingingo zafashwe na leta zubahirizwe. Abarongoye amakomine baratubwiye ukuntu bakorana n'abajejwe intwaro kugira ngo ingingo ziba zafashwe zubahirizwe. Abo basanze batubahirije nk'ibiciro barabaca ihadabu ndetse bakanabugarira ubudandarizo, ariko ubu ngo bose baragiye ku murongo. Bijanye n'ibiciro na cyane cyane nk'ibi binyobwa bya Brarudi canke mbere haba no kwisukari canke kwisima ya Buseko n'ibindi,
twebwe iyo turonse itegeko rivuye hejuru tuca tubanza tugakorana n'abajejwe intwaro mbere ku barongozi b'imitumba hama nabo dusanzwe dukorana ngaha mw'ikomine mpereye ku munyamabanga ntayigarizwa musanteri n'abandi bakonseye hama tugaca dutegura inama kubo vyega kugira ngo bamenyeshwe ingingo shasha zasohotse tugaca tubasaba rero kuzubahiriza twamaze kubibamenyesha ndetse tugaca tutako tukagenda tubagabishije ko uzoca kubiri n'izo ngingo azohanwa hisunzwe amategeko. Mu ntango ntivyoroshe ariko turavye ibiciro byari bihari kuko byarahindagurika ariko nyakubahwa buramatari arongoye intara ya Muramvya amaze kuvyihweza agakorana nabo basanzwe bafatikanije amabanga na twebwe abastanteri twaragishijwe inama hama arashinga igiciro twebwe rero twaracyubahiriza ariko bene gukora uwo mwuga abayangayanga barashikiriza yuko Mbere baravye ibiciro byo kwisoko inka nyene zigugwa yuko bo badeguriza bakaduza gatoyi mu nyuma rero kuko ico gihe iyo ngingo yavuga ko ikiro c'inyama ari 9,000 mu nyuma rero havuye harasohoka irindi tegeko rishira ikiro c'inyama umusoso ku 11,000 hama ikiro ca canga ku 10,000 ubu rero bakaba tubona ko banezerewe atamyidogo ihari. Tumva kamo k'umushikiranganje twaciye dufata ya mbere kugira ngo dushire mu ngiro amategeko y'umushikiranganje twaciye tuva hasi bwa mbere twarakoreye mu Nyabune nkuko komine yanje igizwe n'imitumba 22 n'amazone 4 twarakaye rero amagroupe ku mutumba turatora amayerema dushira muri amagroupe kugira ngo tuze turakurana tuvugana ku mutumba ingene vyifashe candagira komite y'abantu bakeye ngaha kuri centre kuko niho hari hagoye cyane tukaza turahankubuye bariko baratanga cyane ikintu cari giteye ingorane byari binyobwa bya Brarudi bishitse ku madepo intwaro yafati ya mbere kuja kuvyitangira kugira ngo umwene gihugu wese aronke ibyo yashobora kuronka bivanye n'ibyaje kuri iyo depo kugira ngo ntagire umwene gihugu yidoga tumaze kubiha abene gihugu twace tuza turatembera mu tubare turaba yuko batarengeje ibiciro tumaze gutembera mu tubare tugafata abarengeje ibiciro twaraba hana bikwiye ubuye mbere tugeze no ku ntango yuko tutabaca amande ubuye turabugarira burundu tugatubakura no kuri liste y'abaronka ibinyobwa ubu rero kuvyisukari navyo n'isima twaraja kuyitangira nk'intwaro tugakorana n'igipolisi hama bikagenda neza mwene gihugu wese akaronka ico ari kuronka. Abarongoye amazone yo mu ntara ya Muramvya nabo nyene ngo ntibasigaye inyuma mu gufasha abene gihugu kubahiriza ingingo zafashwe na leta mu bijanye no kubahiriza ibiciro ku bidandazwa vya Brarudi ngo bararaba ivyo baronse mu mazoni wabo n'ababikeneye bagaheza bakabigabangana baravye umwe wese ivyo akeneye ariko ngo mu ntango ntivyoroshe. Bamaze kutubwira yuko dutegerezwa kubishimangira twaragerageje tukabanza gukoresha amanama abadandaza ibyo biciro izo nzoga ku biciro ko bateza kugwamurika igiciro ca leta hanyuma abagavye hariho abahevye kubera babona badashobora kuzimba abandi barabandanya baragamburitse itegeko nta kibazo cyari yoroshe na gatoyi bamwe barikika mu kizu ugasanga bazijanye mu mitumba hirya bazihungisha ugasanga mu mitumba tukabasanga yo tubirukako mugabo baratinda baraja ku murongo sanzwe baravuga yuko atamwongo uri satungo bidahizwe si benshi bagamburuka neza ibyo kuko benshi barashima kunku amahera y'umurengera mugabo abandi nabo mu nyuma bamaze kubona yuko atakamaro uko mbere notanga ntakarorero hari habo abidadaje bagomba kuduza
baradugije mbere ntibaguma no kuduza ubu rero musanteri nyakuba musanteri aca afata ingingo yo kubugara bari kumwe na buramatari izo nzu zabo gushika ubuzirugaye nk'uko bari babivuze yuko uzorenza bazoca bugara burundu. Ibintu bikomeye cyane kuko bigirwa cyane cyane no kurinda kuko twarutinya ntushobora gushira mu ngiro ingingo bene ivyo urarinda nyene ukagenda ukamushikira naho yoba ndi atagutinya kurimo uramutse utinye bacabona yuko umengo uraregarega ariko maze gukankamira ugasubira ugira kabiri ntabandi baca bahanirana batujya mu ntu musubire reka durekere ngaho. Tondekesheje abene gihugu ku rugero rw'uko bashobora kuronka ibinyobwa ataminigano ihari kuko iyo ibinyobwa bishitse ku madepo atandukanye aheshi haraho usanga hari iminigano kumvo z'uko ibinyobwa ubisigaye bikenerwa na benshi navyo bishika ku rugero rutonya. Iyo ibinyobwa ari bikenya ntibitworohera kubera ababikeneye ni benshi natwe bisha bisaba ko dushiramo ingufu kugira ngo dusabikanye batware duke dushoboka kugira ngo haronke benshi bashoboka. Ari bikenya turaraba abahari baje kurondera ibinyobwa tukaraba n'ibinyobwa vyashitse mu idepo ukungene bingana tubanza kuraba tukagabura ibinyobwa biri mu idepo n'abene gihugu babirondeye tukatugabura twisunze ukungene ububare bugenda burasumbasumbana uko ububare ntibungana hari uwo wafise akabare kiyaguye agatwara nk'inzoga 10 nk'akarorero akaba yabaye tugenda turamanura buke buke kugira ngo bose haronke benshi bashoboka mu ubwo buke bw'ibinyobwa biba vyaboneze. Twafashe ya mbere kugira ngo duhagurukire iyo ngingo yo kubahiriza ibiciro kugira ngo umwene gihugu mutonya wahariya mu misozi nawe ashikirwe kuko iyo tutabikurikiranye atashikiriwe bisaba yuko aca yirondera ko yishaka yashizemwo ingufu nyinshi akaca agomba kugurisha ca giciro leta idakeneye. Tumufashe yadugije ibiciro turamuhana twisunze ibiciro aba yadugije tukamuca amande akinjira muri leta kugira ngo nawe yihanure kugira ngo areke kuza araniga abene gihugu bato bato kuko abadandaza bashaka inyungu zabo ntibibuke yuko umwene gihugu mutoya nawe abakeneye kunywa ino nzoga ya Brarudi. Iyo zivuye ku madepo zigashika mu bubare badandarizamwo twebwe turatembera duhereye ku mitumba bakuru b'imitumba batwara ubucimbiri hariho amakomite twagiye turashiraho ku mitumba azarakurikirana udusantere two mu misozi tudandarizamwe ibinyobwa vya Brarudi yuko batekeka mukiza kugira ngo baduze ivyo biciro bisunze ngo naka ntaza kuhashika ngo naka ntaza kuhashika duca dushinga ku mitumba komite ijejwe gukurikirana ububare bwose buba budandarizamwe ivyo binyobwa vya Brarudi kugira ngo kabe n'akaryo keza ko kurwanya abantu bazabarikika mukiza baduze ibiciro. Ku bijanye n'ibiciro vy'inyama naho nyene ngo barakurikirana ibiciro vyashinzwe ko vyubahirizwa bakaraba ibiro vyadandajwe ku munsi bagaheza bagatanga icegeranyo ko bakurira ngo harashizweho rero n'umugwi w'abajejwe kubahiriza ibiciro mu mazone y'amakomine agize intara ya Muramvya. Ico gikorwa uko twagikoze umuvyeyi w'intara yari yumvirije ati je ndabona ko ibinyobwa n'ifungurwa z'inyama vyabaye ndasi araduhamagara aratuha ico gikorwa dushira ku murimo duca turashikira abene gihugu bavyihereza baradusigurira ku kijanye n'ibinyobwa vya Brarudi ingene bizimba ku mwene gihugu acihereza twaciye dusanga kugira ngo bizimbe haca haba kuba uwazanye ikazi yimwe aho yayiranguriye mu idepo nawe bamuzimvye tumaze gutanga raporo kwa nyakubahwa umuvyeyi w'intara yacu nziza Muramvya Burumatari turamubwira aho tubibona aca arava hasi nyene arahagurukira abamadepo arashiraho ivyandiko vy'ibiciro kugira umwe wese agiye guturaho ikaziye abone ayayigura amwe bahora bamwibira ko indani mu idepo bica bituma bigabanuka umwene gihugu rero nawe bigaca bituma nawe icupa rimushikira kuko yikaze bayikuye batamuzimvye. Intambamyi zarabayeho mugabo ntizatwovuga ko zitabaye ndende kuko baravuye baratahura nk'uko nyakubahwa yabivuze ko habanje kuba amanama y'ababidandaza akarabamenyesha ati haragiye kuba umugwi uzokurikirana ico gikorwa batubonye baciye bibwira ko ari wa mugwi gusa harabaye intambamyi ukavuga ati
wewe ibeyi igiciro kunywesha ni 1,700 ku icupa rya Primus n'ibihumbi 2,500 ku icupa rya Amstel. Rero haraho usanga ashaka kuvuga ko Primus ari 2,000, Amstel ari 2,700 canke 2,800. Turagerageza rero turabibumvisha, turabereka ko baranguye n'inyungu hama birava biraja ku murongo, kugeza ko rero n'uno munsi aho batavyumvise neza ariko gufata ingingo akabereka ko bishoboka, agatumuramo haboneka itegeko ko kumwugarira iminsi mikeya kugira yikosore kumbure nabo bibana hamwe babona ko bya bintu bifise amategeko naryo ari itegeko rya nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano. Nene tubigenza uwo mugwi uhari ukurikirana ivyo, umuntu ariko arabaga ariko arakata inyama, turagenda tukahicara tugafata umwanya tugakurikirana ko atoba yikika mu kizu havuye agaca aduza kumwa bigomba. Turashira ikiro cy'umusoso mwiza cyagiye ku mafaranga 11,000, uwo bita canga 10,000, zijya twokwita zingaro 6,000. Rero ibiro uguze ku kiro hakaba gukurikirana, tukaza turadika ikiro kiguzwe, kindi kiguzwe n'ikindi kiguzwe gutyo ku mugoroba, tugaca dushikiriza ibiharuro umuvyeyi w'intara. Hama kuri boroshete ibe yirubahirijwe umushito ni 1,500. Kuvuga ko wumvise udakwije ucumubwira ati nyongera iyindi. Uko rero niko bimeze. Murakoze. Abo twaganiriye barakengurukira buramatari w'iyo ntara ya Muramvya n'abajejwe umutekano muri iyo ntara ku kuntu bakorera hamwe, bakarangiza batera kamo n'abandi batarajijuka ngo bige kwama bubahiriza ingingo zifatwa na leta, kuko ngo izo ngingo zifatwa ku neza y'umwene gihugu. Turabishimira umuvyeyi wacu w'intara nawe nyene, kuko hageze umuntu atugora duca tumwikorako tukamubwira, hama n'akanyana gasakashika kandi ngasha nkengurukira ninge dukorana n'igipolisi. Hageze akantu katugora tuca twikora ku bapolisi tukabahamagara, kandi no gukora ico gikorwa hanini tuba turi kumwe. Urumva nico gituma bitatugora. Twobahanura burya kugira ngo urugo rwose nirwo kwitunganya, kuko mwe wese ategeza gushira mu ngiro bivanye n'ingene mu bukire busibwiwe. Kandi twe turashimira mbere n'umuvyeyi wacu w'intara yarabidufashijemo cyane, kuko yadutera intege. Mbere nawe nyine twarajana ku materekeshi, naho yabyumva tutagiye twasanga wewe twasamaye na gati twasanga wewe yahishikiye. Umva tubaze kubona umutwarago twaragishikiye kuri tere, urumva nawe waca wikebuka. Twebwe rero turashimira umuvyeyi wacu yarabidufashijemo cyane kugira ngo natwe dushobore kubishira mu ngiro. Akamo tugerageza gutera abenegihugu mu ino zone ya Muramvya nuko tugerageza tukabunganira muri bike byabonetse ku madepo, bakaronka bose kugira ngo n'imitumba yose nako bagakaziye kamwe ugakeneye akaronke bimeze neza. Tukabasigurira neza yuko kuduza ibiciro baba banize umwenegihugu mutonya abo badandaza, na leta bakaba bariko barayicinyiza, kuko nteza ngo nimba iri kwirarondera amakori mwabo badandaza ntaboneka neza, kuko baba baciye kubirira amategeko. Bohindura ingendo bakumva akamo ka leta, kuko leta ntibanka irabakunda nabayo, bakajana na leta mu ngiro, mushira mu ngiro y'amategeko ya leta. Aha ni ikiganiro kirangiriye, naho ubutaha. Yemwe murazi Uburundi kibare cyacu, imba mwibahari nini, umutima wagutse n'abantu b'abagabo, imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga, imibande yose intungamahagara, wabubonye rimwe agenda atamacumu.